Bonjour mesdames, messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubaze dukengurukira Imana duse dukengurana mwebwe abakunzi ba Buja Hit TV. Nkuko mubona rero no musindi kumwe n'umuntu atavyorosha mu Barundi bazi kuvuza guitar, mbese bikanashika kavuza guitar n'amenyo. Uno munsi tukende tumubaze byinshi ko ni benshi mukeneye kuyibona ati mbe guitar n'amenyo bakivuza gute. Reka ntaco tumuha ikaze atubwire ko azivyerekeye indirimbo yiwe, hama ivyo kuvuza guitar n'amenyo muraza kubibona ukuntu abikora. Guys, can follow me. Bite boss? Salama boss. Biraza neza? Ndashima Imana. Ni benshi bakora dukurikirana bifuza kumenya izina ryawe mutamu. Asteri Bigirimana niyo mazina yanje. Yego. Asteri Bigirimana niyo mazina yiwawe. Mbe hajya uravuze music muri karaoke canke uvuze music bijya bisanzwe nyene vyama novuga vyama playback? Asteri Bigirimana n'umuririmbyi akaba umucuranzi w'umurundi, ndumwanditsi, ndumucuraranzi, ndumuririmbyi w'umurundi, ndirimba gospel. Uri umwanditsi, urandika byose, urimba muri secular cyangwa urimba muri gospel? Gospel. Kuri kwashimye kurimba gospel boss? Nuko sanzwe nemera Imana. Ninariko. Wemera Imana cyane? Cyane. Iki none ubona yuko cuba kikungurira cyane afite uvuga ati kabisa kuba ndimba gospel ndumva ko nungutse ikintu. Gospel ni kuvuga ubutumwa kandi gukorera Imana uvuga ubutumwa urumva ko ari ibintu bya mbere. Yego. Novuga ni namateka menshi cyane kuko aho ukorera ivyisifu mukorera Imana. Mbe ni nk'abantu rero bakiririmba secular nigikubahanura. Nigiki novuga ati barahomvye ko batarimba gospel. Bo hari na byiza secular uvuze secular ni kindi kintu ariko hari n'abaririmba bataririmbira Imana mugabo baririmba ubutumwa bashikiza ubutumwa muri societe nabo ndabashigikira nk'abaririmbyi. Yego. Nigiki none dufate abo bantu bose barimba indirimbo duvuga z'inkundo baririmba ziga ndirimbo zisanzwe z'ivyisi nigiki ubona ko bahomvye ko bataririmba gospel? Kuko baruhira ubusa. Kuko urakora ikintu kigaherera ngaha nyene ariko nibaza ko umuntu aririmbira Imana ntibishobora guherera ngaho. Kuvutangura ibintu by'umuziki navuga gospel nigiki umuntu umaze kunguka kuva utangura ivyo kuririmba gospel? Je narungutse kuko ijwi ryanjye ryarashitse kure, abantu benshi baramenye biciye muri harabona hanuye barose umwanya wo kuganira nanjye tutoganiriye, ibyo ndabishimira Imana. Bihajya novuga uri mu catholique cyangwa uri mu protestant? Ndi mu protestant. Yego. Bihajya kuba uri mu protestant turazi yuko aba protestant ego basengera mu mashengero atandukanye bihajya ushengera wewe? Umu adventiste. Yego. Birakorohera no kuburirimba? Biranyorohera muri chorale. Biranyorohera harimo intambamye harimo n'intambara nyinshi ariko kubera ko nkora ibyo nkunda kandi nkora ndabikunze nta kibazo. Yego. Harimo n'intambamye nyinshi muhura nazo ego zitandukanye mbe hajye nkizo uhura nazo kabisa izi ziranci intege numva yuko n'umuziki no uheba ni nkiza. Hari gisohora indirimbo kabisa abantu kumva bari critique bakayivuga ko ukuntu ukumva nyine umenga ubiheba kuko urabye n'umuziki Burundi ntunariha cyane ukaravuga ati none nkaha no biheba ariko kubera ko uba wariyemeje ikintu kugikora uhitamo kubikora neza. Abantu wagiye mu vy'umuziki kugira ngo bize gushikane ku kimta? Nakubwiye ko ari ubutumwa ndiko ndatanga. Turetse ivy'ubutumwa byo kuririmbira Imana ukorera Imana. Wagiye mu vy'umuziki tugiye mu buzima busanzwe novuga byo kuvuga ati gutera imbere cyangwa kugura amazu cyangwa kugura imodoka. Wagiye mu vy'umuziki kugira ngo bize gufashe kimta? Bibaye genda bikora bibaye byo ntunga biba ari byiza ariko niyo bitontangwa no bikora. Yego. Niye ndirimbo wigeze gusora kwati indirimbo kabisa yarafatishije? Indirimbo yitwa Iherezo Ryiza. Yego. Abantu bayakiriye gute? Barayikunze cyane, ndibuka mama wanje ayumvise yararitse. Yavuze ati Mana iki kintu umwana wanje yasabye uzokimuhe nk'impano. Yego. Mu bantu atarayumviriza iyo ndirimbo mbe hajya amajambo ayigize naya? Indirimbo ivuga ko kuri ubuzima ducamwo mu isi ugasanga umuntu yarakoze ibintu byinshi yararushe hama ntaje mu ijuru, ugasanga canke yarakoze ibintu byinshi yaritandara akorera Imana mu nyuma kabivamo. Birambabaje iyo wakoreye Imana ukitanga hanyuma ukabivamo ugaza gukorera ibindi byinshi birababaje. Bihajya tuvuge urafise indirimbo novuga ama audio nta masanamu yo ufise? Ndafise indirimbo imwe yitwa Urukundo Rwawe ni imaze kubona isanamu. Yego. Novuga iyo sanamu wayikoze ryari? Ni n'umwaka canke hareze imyaka myinshi wikoze? Ni umwaka uheze mu mpera muri 2019 mu 12 niho clip ya mbere yashoboye gusohoka. Niko kutarasura yindi? Uburyo boss. Ukeneye umuntu agufashe umuntu agufata mu mugongo yamaze kumva impano yawe. Nigiki wo musabagira mukorana? Nuko yondekera muri domaine yo kurimba gospel akanshigikira ndirimbe binyene ntansabe guhindura kuko baramaze kuza
bagace bansaba ngo urumva ngo uririmba ngo n'ibindi akagomba kuzana ngo ndirimba ibyo wenyine yipfutse uwo mfasha no mwakira mugabo andekera muri kariyeri ndimo ya gospel. N'abaririmbyi benshi novuga bakunda gura n'inambamyi zitandukanye harimo n'iz'abakobwa umukobwa amaze kuvuga ati ujya munaririmba biraro kabisa akora neza bikora neza usanga baratanga kugutsitara ko batanga kuvuga kugutesha wa murongo we ntibiragushikira mutama. Kenshi nta n'umwanya wabyo mfise nabivuze kandi nama nabibabwiye je nta mwanya wo bakobwa mfise kuko umwanya wanje wonyine uri kurushi namwe mabonye ko bitari byoroshye ni kugira ngo namwe mu mbone twamusanze mugumiriho ya misi yose mbe ijya butike twabonye ni gwawe. Oya sigwanje ndi umukozi wayo gusa yego umukozi mbe haje mu boss kuburirimba biramworohera kuburirimba. Bon kubera ko ntasanzwe ndirimbira ku kazi ntacyo bimutwara kuko je ndaririmba by'iwanje nyene hama ndabifukora mu mwanya ntari mu kazi. Mu muziki wawe ni kihe kintu mu boss wawe nuvuga yo baterera ukumpakanya ego hageze ko ukora umuziki mu boss waraguhakanya ndabimusabye arakama ego watubwiye ko udafise mushimira cyane ahubwo ego watubwiye ko udafise umwanya w'inkumi mbe hajyanye birashika basi ukifuza ko ugendana n'umukobwa uyu ku muntu wese akomeye arabyipfuza ariko ntabwo biba principe ego nizere ko biramaze gushika ukaririmba indirimbo basize urukundo. Oya ariko notaziririmba urazi yuko umukurema Imana mukurema yabanje bendere mu rukundo kwanza urabizi ndibaza ene ko ariko utaririmba urukundo ndaririmba urukundo rw'Imana urumbe urukundo rw'Imana ego urukundo ruri hagati y'abantu ushaka kuririmba sinabona impamvu yo tuma ndaririmba reka naco reka tugire akapera gato k'indirimbo yiwe nshasha iyo nyareko gusohora. Indirimbo nshasha yitwa umunsi niteze indirimbo nakoreye kuri studio kwa Amiri indirimbo nkunda indirimbo nibaza ko izohindura amateka. Sawa reka gato impagarare nga uririmbe cyane ahama tugirako Scott. Hari umunsi niteze ubwo nzaba mahoro nzobana n'uwankunze mu munezero udashira ndirimba haleluya hamwe nabo mw'ijuru uwo munsi ndorereye kandi ugiye gushika byose bizorangira Yesu niyagaruka tuzibera mahoro ingorane zishize tuzohozwa amarira twaririye mw'isi uwo munsi ndorereye kandi ugiye gushika byose bizorangira Yesu niyagaruka tuzibera amahoro ingorane zishize tuzohozwa amarira twaririye mw'isi twaririye mw'ijuru twaririye mw'isi reka tubadaye tuganira turacabise byinshi tuvuga ni indirimbo twumva yuko ivuga yuko abantu babaye kuri nosi novuga bazoba bageze mw'ijuru ubuzaba ari ubuzima bwiza kuri kashimye kwandika iyo ndirimbo nuko mw'isi hari ibintu byinshi bituruhisha hamwe byo bizoherera ngaha gusa vraiment nkanjye no kwicuza kuba ndiho bibaye tuzohereza kuba ngaha nyene gusa mw'isi tukena dusonza duhemukirwa bigaherera ngaha gusa. Ni iki kugushikira muri kariya y'umuziki cyangwa cyagushikiye muri by'umuziki vyiwawe evuga ati kabisa ikintu yenda cyumvire kirancinege kweri
kubura amahera yo gukora ibyo nifuza gukora. Umva yuko kabisa amahera iyo abonetse ukora ibikorwa byinshi bisumbije ivyo ukora cyane ahubwo mfise kane yuzuye indirimbo mugo kuzishira hanze bikaba ikibazo. Ari abantu benshi bavuga yuko nuvuga uzi kuvuza gitari namenye byo kweri nivyo canke ni rukuru gusa rw'abantu. Birashoboka cyane ariko igitari ibikora si hariho gitari duto birakunda cyane gusa nayo bigoye ingene woyifata. Ego bisaze byinshi na Aster nakire akajambo gato ashikirije abakunzi bakora mukurikirana kuri umwanya. Kwanza no shikiriza abarundi n'abanyamahanga baraba Buja Hit TV dukundane dushigikirane. Umuntu akoze ikintu ari umurundi vraiment abarundi bagenzi biwe n'abanyamahanga bumva ikirundi ndetse n'abatacyumva bakunda Burundi dushigikirane. Nkanjye ndatumirira abakurikirana kino kiganiro ko boja kuri YouTube yanjye channel bakandika Bigirimana Aster canke Aster Big byose birakunda bagafyonda subscribe baga sharing canke bagakora share bakavuga niba hari ibyo babona nkora nabi bitagenda neza bakabivuga kugira ngo duhindure dukore ibyo abantu bifuza ko dukora. Bimaze gushika ukaja mu gitaramo? Ntibirashika ariko ndamaze ariko biramaze gushika guhagararana imbere y'abantu benshi. Ego ubona bavyakira gutikishira hagaze imbere yabo uriko urariri. Nje nabonye batavyakira nabi kuko nta muntu umwe yanka uririmbira Imana ketse utayemera. Ego kabisa je ndashaka gusaba ikintu gato nk'akantu gatoyi urashaka kunyerekana uvuga ukuntu bavuza gitari namenyo afite kabinyereka ko abantu benshi bawifuza ko bimeze kuvuza gitari namenyo urako bitwereka gusa ukuntu babigira ukuntu babikora. Birashoboka cyane ariko nabwiye ko iki gitari iragoye cyane uburyo woyifata kuko urabona none umuntu bawushira nga cyangwa ushira nga aha havugisha intoki koma wabishaka kugira gute. Nakubwiye umunsi wasade nazanye gitari ntoyi nzobigukorera. Basi urashaka kutwereka basi mu mashusho basuka twereka ati babigira gutya. Bon sidi niba ndi bubikore gute kuko urabona gize gutya gitari umunwa ntushikako bisaba ko abari yindi gitari solo cyangwa gitari bass. No hari gitari ntoyi ya acoustic nto yagenewe. Ego bacuvuza ayisonye nshobora gushikako ntibikunda kubera ko igicaki kuziba. Ego kabisa twahize byinshi rero na Aster Big Aster twahize byinshi nivuga yuko yabatumire kuja muja kuri channel yiwe ya YouTube mugire subscribe mugire like na share kubikorwa vyiwe abifuza ko moterera ivyumviro arabikena vye nyene ico yokora kugira ngo ashobore gutera imbere ashobore gushika handi kure adashise uno munsi. Aster urakoze cyane ndabashimire namwe. Akajambo gato ko bakunzi ba Buja Hit TV nibaje kuri channel ya Buja Hit TV bafyonde subscribe batuminire n'abagenzi n'inshuti gukurikirana ibiganiro murashoboye Imana ndabemera kabisa aratwemera turashoboye ariko kuba dushoboye ni ku nkome z'Imana no ku support y'abakunzi ba Buja Hit TV. On the mic ya Beni behind the camera Scott Professional tuzosubira rero inshallah Imana bikunze bye.